Mbere na mbere nagari fatikanye n'abandi mu gushimira Imana yo yadushikanye kuno munsi uri hejuru twese turi bazima, nongera ndabifuriza mwese wa kane mweranda mwiza. Ndanejereje cyane rero kwifatikanya namwe kuno munsi duhimbaza ku rwego rw'igihugu ku nshuro ya igira 11 nkuko abandi bayivuze, umunsi mukuru mpuzamakungu wa Afrika wahariwe gufungurira abana neza ku mashure. Nagira nshimire uwo wese yagize uruhara kugira ngo uwo mugambi ushobore gutera imbere, na cyane cyane ibihugu bitandukanye nk'igihugu c'Ubushinwa, amashirahamwe mpuzamakungu yitanga PAMU, UNICEF, eka na Banque Mondiale, n'abandi bose bama bitanga. Turavuga na CRS nayo nyene irafasha mu gufungurira abana ku mashure, ndetse abo bose babifisemo uruhara, abateka ndetse n'abasoroma n'abatuzanira ibifungurwa ku mashure, mwese turebashimira cyane. Umugambi wo gufungurira abana ku mashure waje hageze kuko usahiriza cyane cyane igikorwa gituma abana biga banonokewe atanzara bafise, kuko mu myaka iheze hari abana baheba amashure kubera bataronse ibyo bafungura bikwiye. Kandi uwo mugambi wo gufungura ku mashure urarinda amasanganya abana, kuko uragabanya uruja n'urubuza rw'abana bataha bongera bagaruka kugira ngo basubire ku ishure. Ibyo byose biradusahiriza ku mutekano w'abana. Uwo mugambi kandi uri kurunganira cyane mu gisata c'uburimyi, kuko biciye ku gufungura abana ku mashure imfungurwa zikwije zivuye mu vyimburwa byacu, abarimyi nabo nyene baca baharonkera akoyoko. Duhamagariye rero abarimyi kurima bivuye inyuma kugira ngo umwimbu w'umusesekara baze barawushora ku mashure, na cyane cyane ko duhimiriza ko abanyeshure bacu bofungura ifungurwa zo ngaha iwacu. Reka mfate kano kanya rero ngo nkengurukire nongere ntere intege amashure yashoboye kwitabira akamo ko kurima imboga ku mashure, nkongera ngahimiriza n'amashure akiri inyuma mu bijanye no kurima imboga, narirya umubiri uzikenera, na cyane cyane imibiri y'abana bato iracakeneye ibifungurwa byo kuyubaka kugira ngo bagere mu bigero bafise amagara meza. Iyo bafise amagara meza nivyo bituma n'ubumenyi bwiyongera, kuko ubwonko bukora neza. Ndasabye kandi n'amashure afise ibibanza binini binini gutera ibiti kugira ngo abana baze barafungura ivyamwa biyamuriye ku mashure. Boneho no gutera kamo n'abayobozi bari no shure, ndabona ko atabiti vy'imyembe bikwiye,
kugira ngo baronke agatutu kandi baronke n'ivyamwa na cyane bikunda ngaha anye muri kino kiyaya. Gwaruka muri hano uwo mugambi wo kubafungurira ku mashure ubabere umutahe wo kwiga neza kandi mugire n'amanota meza mu gutegura kazoza keza kanyu. Muze murafungura ivyikwije. Ndazi ko abana benshi ntibakunda imbogaboga, nka mwebwe mukunda imboga, sivyo? Imbogaboga zimwe mwita inyani, ndazi ko abana bazishiburira ku ruhande nk'intore, mugabo haje inyama abo ngaha muzita imboga, zozo mucamo mubanguka. Rero umubiri urakenera ivyo kurya vyikwije. Murabizi mwese ko isuku tuje no mu isuku naryo. Murabizi yuko isuku ari karahara mu ruganda ntibacure. Isuku rakenewe mu buzima bwa misi yose. Nk'abanyeshure mufungurwa ku mashure mwitwararike kugira isuku aho mufungurira, ivyo mufungurirako ku mubiri ubanze mukarabe, ndetse no mu tuzu twasugumwe muze murahagirira isuku kugira muze mugware za ndwara za korera zandukira biciye mu isuku rike. Ndizera ko ngaha ata korera yahateye. Korera yahateye mu bana bo ngaha? Nimwihamashe mwagize isuku rike. Gutyo rero muzosanga mwikingiye indwara nyinshi zimwe zandukira ku gukoranako biciye mu isuku rike, mpox ndetse na korera n'amacinya ntazobafata. Mugume muri iyo nzira nyene y'ubwira isuku kugira ngo mukingire n'abandi, na cane imfungurwa zitasukuye zituma haba indwara, n'inzoka zirava mu mwanda. Rero muze murakaraba isuku, mugire isuku rikwiye, kandi ndabona ko muri n'abana basukuye. Imana ibahezagire.